aho ku mutumba wa Kivumvu ni muri zone na commune Kabarore mu ntara ya Kayanza. Ishiramwe Burundi Mineral Export ririko cukura ubutare bwa coltan hamwe na casiterite kuri hegitare zirenga 33. Umushikiranganje Prosper Dodiko ajejwe gukingira ibidukikije kuri uyu wa gatatu akaba ari yahishikiye kugira ngo yirabire koko ko ubwo butare buriko bucukugwa hakurikijwe gukingira ibidukikije nkuko mu masezerano iryo shiramwe ryateye ku ibikumu kugira ngo yemererwe kubucukura kandi nk'intumwa ya leta yibonere ko ubwo butare umwimbu wabwo ushika mu kigega ca leta. Ambere kwari kugira ngo turabe yuko ibidukikije koko bavyitwararika mugabo turakeneye yuko baduhana ko kajamba tugira bati burya rero iri tunga Imana duhaye ati Uburundi nabwone n'abarundi bose bazoshikirwa. None bazoshikirwa gute? None rero cyo gituma rero twagomba tubaha ijambo cyane cyane kuri izo ntumbero zibiri. Ubwa mbere umwitwarariko wo gukingira ibidukikije, ubugira kabiri none kubutaye twabonye ko burimwo bana butweretse abarundi bazoshikirwa gute? Aho rero niho twashaka rero nico cadushikanye ngaha kugira ngo kumbure n'ububonye nikamwe ivuye ngaha azayikingire ko avuga ati iryo ni itunga ry'igihugu si itunga ryiwe gusa twese tuzoshikirwa. Devrier Tegekimana umuyobozi mukuru wa BME ati uretse ko dukingira ibidukikije turatanga amakori tukongera tugaterera no mu iterambere. Ubu butare yo dushoye turariha 4% d'ivaleur y'ubwo butare ayo saja muri leta. Mu ikomine turaruha 300 ku kilo. Mu ntara ya Kayanza twara societe yaraterereye mu kubaka miliyoni zirenga 400. Hanyuma bakazoca bagaruka hakaba impo sur revena 30% yo twungutse. Urumva rero ibyo byose urumva yuko ari bija mu kigega cy'igihugu. Abarongoye iryo shirahamwe bacebereka umushikiranganje Prosper Dodiko aho babika umwimbu wa coltan bacukura, aho ucungerewe n'igipolisi gikoranye n'igisirikare hamwe mbere nabajejwe iryo shirahamwe kugira ngo ntiwibwe. Ikigo OBM na congo kikama kiza burindwi kuraba umwimbu kikawemeza gutyo ukabona kumanukanwa ibujumbura kugira ngo ushogwe.